murabona bariko baramugenduza bamwereka aho dushimira ishengero rya Pentekote ubona muri yabona kazoza bavuze ati reka natwe dukoreshe amaboko natwe tuje mu gihugu cifashe kandi giteye imbere. Mwumvise ivyo badondaguye yuko ari vyinshi harya bavuze bike mu vyo ishengero rya Pentekote rimaze gukora. Hari hasanzwe hari ivyumba bitari bike ariko ubu naho murabona yuko ubu naho baciye bacabwa teka twubake ivyumba bigezweho amaboko hejuru. Turi kumwe twese birashoboka. Mwabonye rero umujama w'ugwaruka mwamubonye aje atwenga atasanze koko bino vyumba bimeze neza cyane. Amaboko hejuru, amashi menshi acacu y'igitambara kacacu ririba, amashi menshi. Hajya naho ariko arafukura icibutso, reka rero dusabe umwungere kugira ngo aca tubandandiriza reka rero umuvyeyi wacu nawe nyene agomba agende avyagiye. Bintu vyiza cyane. Hajya rero umuvyeyi wacu akaba agomba asinye mu gitabo c'iteka. Bintu vyiza cyane arakanyamuneza. Hubwo tumusabe igihe kimwe azoze kwibera ngaha. Amashi menshi abavyemeye. Nuko ibintu vyiza cyane, tumushimire tumukengurukire se Barundi. Noneho murazi yuko afise n'ikirimba mwino ntara, araye mu kirimba abaraye ngaha. Nuko rero tumukengurukire ho yavuze ati nyabuna imbona kazoza twese iraturaba, amadini amashengero duhaguruke kugira dukore. None raba ishengero rya Pentekote mwindo mbona kazoza hari hasanzwe hariho ivyumba ariko baca bubaka bino vyumba vyiza cyane. Nyene cyubahiro Mana mushobora vyose, wewe wakunze Burundi ukaturinda no bukavyagiye hagati yacu, nuhabwa icubahiro imyaka n'imyaka. Nyakubahwa ndongozi mufata ivyicaro, ndongozi murongoye abandi muri iyi ntara nziza butanyerera, kuva ku rwego rw'intara gushika no kuri ba nyumba 10. Mwanyakubahwa ndongozi ziri shengero ryiza rya Pentekote gaha mu Maramvya, mwese bavukanyi mwaje gufata mu mugongo iri shengero, umwe wese mucyo Imana yamuhaye. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Mu Kirundi bavuga ngo uguriwe neza ntiyongeze. Bisanzwe nta majambo nari kuvuga kuko ibikorwa nivyo biriko birivugira, ariko nawe sinogenda ntabakeje.
ijambo ry'Imana turasoma ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. None ngaha ntegereje kubona ko mwebwe mwamenye neza icyo Imana yabaremeye, birabonetse neza ko mukora mufise ukwemera yuko mushobora guhindura iyi si, kuko uko Imana yayituremeye ntiyashatse ko tuyisiga uko. None mwebwe muramaze kubitahura, nakengurutse cyane ko turi mu nzira imwe kandi tuvuga rumwe. Muvuga muti turi kumwe twese birashoboka. None ni mwebwe mutanze akarorero. Mu Burundi dufise amashengero ashika 850. Nimwiyumvira ishengero rimwe rimwe rikoze nk'ibi, byogenda gute? Mbere nimureke no kwiyumvira uko. Murumva mwebwe iyi misiyoni nabi byo mukoze, cyamwiyumvira ama misiyoni yose ya Pentekote mu Burundi akoze nk'ibi nyene mu mwaka umwe twaba tugeze. Jewe naravye mwebwe muramaze gusimba imyaka, bijya tuvuga mu 2040 sanze ngaha mugeze mu 2035. Murongoye abandi muri iyi ntara nziza butanyerera, kuva ku rwego rw'intara gushika no kuri ba nyumba 10. Mwanyakubahwa ndongozi ziri shengero vyiza rya Pentekote gaha mu Maramvya, mwese bavukanyi mwaje gufata mu mugongo iri shengero, umwe wese mu cyo Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Mu Kirundi bavuga ngo uguriwe neza ntiyongeze. Wisanzwe nta majambo nari kuvuga kuko ibikorwa nivyo biriko birivugira, ariko nawe sinogenda ntabakeje. Ijambo ry'Imana turasoma ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. None ngaha ntegereje kubona ko mwebwe mwamenye neza icyo Imana yabaremeye, birabonetse neza ko mukora mufise ukwemera yuko mushobora guhindura iyi si, kuko uko Imana yayituremeye ntiyashatse ko tuyisiga uko. None mwebwe muramaze kubitahura, nakengurutse cyane ko turi mu nzira imwe kandi tuvuga rumwe. Muvuga muti turi kumwe twese birashoboka. None ni mwebwe mutanze akarorero. Mu Burundi dufise amashengero ashika 850. Nimwiyumvira ishengero rimwe rimwe rikoze nk'ibi, byogenda gute? Mbere nimureke no kwiyumvira uko. Murumva mwebwe iyi misiyoni nabi byo mukoze, cyamwiyumvira ama misiyoni yose ya Pentekote mu Burundi akoze nk'ibi nyene mu mwaka umwe twaba tugeze. Jewe naravye mwebwe muramaze gusimba imyaka, bijya tuvuga mu 2040 sanze ngaha mugeze mu 2035.
ibi rero ni bimwe ndababwira yuko aha twese kirya gicapo irya shusho y'ibihumbi 2060 aha twese tuzoyibona kuko dukwe amaboko mu mpuzu tugakora mu mwanya mutoyi irya shusho twaba tuyirose naho twaba dushitse muri urya mwaka twaba tugezeyo. Nimwibuke abumvise ijambo ko bazoshika mu gihugu c'isezerano, yari Yosuwa na Karebe baryumviye hamwe, bararongora igihugu barakijana gushika mu gihugu c'isezerano, bariko baragabura amatongo mu bisata. Nimwibuke ijambo Karebe yabwiye Yosuwa, yamubwiye ati igihe rirya jambo twari bwirwa nari mfise imyaka 40, ati none rabo no munsi mfise imyaka 85, ngo kandi numva gifise ubukomezi nka bumwe nari mfise imyaka 40. Ariho ntagira uvuga ngo n'umutama uzoshikayo ufise izinkomezi nyene, kuko ico ukeneye no gushika kuri irya shusho twebwe nyene twitunganirije. Imana yaraturemye. Aha namaze kubona ikintu ko mwebwe mwavyumvise ko abantu twese dusa. Mu vyatumye tudatera imbere iryo jambo ntitwigeze turyumva. Twese turasa. Muravyemera ko dusa? None ko hariho muremure na mugufi, ko hariho uw'inzobe n'uwirabura, umuzungu murasa? Naravyihweje, nasubiye inyuma kuraba ingene twese dusa, candaba umuntu somye mu ijambo ry'Imana. Imana mu kurema umuntu yarafashe ibanza iramubumba mu gataka, iramubumba. Imubumvye yari bwabe umuntu muzima, yari ngaho. Usomye ngo hanyuma Imana imuhemeramwo impwemu z'abazima aca umuntu muzima. Umuntu nyamuntu rero nuwo muntu izo mpwemu z'ubuzima Imana yahuhiye muri wewe uca umuntu muzima. Iki kibumbano s'umuntu, iki ni kibitse umuntu muzima. Nurya muntu rero twese dusa. Iki kibumbano hariho abagore, hariho abagabo, hariho abavyibushe, hariho ab'inzobe, ni kibumbano. Mugo umuntu nyamuntu ari muri twebwe asa n'uwundi. Hariho murabona afise amaraso adatukura, izo mpemu haraho murigira mwumva turyanye ngo urantwaye impemu, ntiduhema zimwe. Aho rero umaze gutegera ivyo ubaye umuntu. Iyo tuvuze ngo umuntu yapfuye agenda biba bimeze gute? Iyo umuntu bavuze ngo yapfuye agenda aba ari kigahugahu, avuga ibisunitswe n'impwemu. Iyo uri umuntu uzi ko uri umuntu yaremwe n'Imana, ntuvuga ibisunitswe n'impwemu, ntutukana. Uri umuntu wamana ingingo, ijambo ryiza, ukora ibikorwa bigororotse n'ukora ibikorwa bibi. Aha mwebwe nimwe muriko murerekana ingene umuntu ameze, akarorero k'umuntu nyamuntu. Ndanezerewe cyane kubona ivyo mwaramaze kubitegera. Mu vyatumye ibi bitabaho, mu bisanzwe nkaha ingene Imana yakoze igikorwa irya minsi 6 yaratanguye ikarema, ivuga ino munsi ndarema iki. Ihejeje kurema yaca yigira inyuma ikaraba, nimusome ngo iraraba ngo ibona ni vyiza. None ntiyabaje kuraba, ihejeje gukora iki? Ibaza kuraba. Genda muze murasoma ku wa mbere nahejeje ngo iraraba ibona ni vyiza, muga ntiyanyuzwe. Ku wa kabiri ikirasubira irarema, irasubira iraraba ngo ibona ni vyiza.
turi kuwa kabiri mugabo ntinyuzwe naho ari vyiza hariho agahaze amuca mwumva iyo agomba gushika naho ari vyiza hariho agahaze umunsi ugira gatatu irasubira irarema iraraba ngwibona ni vyiza ku munsi ugira kane irasubira irarema ngwiraraba ngwibona ni vyiza muga ntirashigwa murumva haracara agahaze ku munsi ugira gatanu irasubira irarema ngwiraraba ibona ni vyiza muga n'ubu hariho agahaze ntirashigwa umunsi ugira gatandatu hacakorana ikoraniro kaminuza kuwa mbere ntiyanyuzwe irarema irasubira ibonye ku munsi ugira gatandatu ikigirisha ikoraniro kaminuza inama ya bose ikivuga iti ubu rero turema umuntu tumwishushanye ko ase natwe duce tumuha kugaba ibi bintu byose tumaze kurema siko bimeze tumuhe agabe ibikoko byo mu ishamba ifi zo mu kiyaga ibinyogomba byose abigabe enda musomo yavuze ngo tugire tureme wumva atanama yari ihari kubera iki iravuga iti none twe tuzokora imyaka yose nta wundi muntu dushobora guha ibikorwa niho rero mu cegeranyo cy'iyo nama imyanzuro kwabaye kurema umuntu ikivuga iti wewe rero ndaguhezagiye ubandanye mwumvise ko yaciye inyugwa kuva iremye umuntu yarasubiriye yaciye imuha uburenganzira ko ari wabandanye mugabo naho nyene yari yabonye ko atakindi ivuga iti je nta kindi mbona kibuze mugabo irarabaga umunsi umwe iriko iratembera icisanga Adamu yajinyitse ntatwenga afise irungu Imana iraraba iti igirire mu wundi itoya nasanze nta kindi kirengeye ku muntu ikivuga iti ico akeneye ndagikura muri wenyene kikura mwigufa shira ngaho Adamu yikango yavuze gwiki ngo noneho ndabonye akagufa ko mu magufa yaje Imana rero yarimye umuntu imugira uwo hejuru ari wabandanya agaba ibintu byose iyo wase rero gukora ubuhemukiye Imana buhemutse none rero aha namwe mwagiye murakora ku ntambwe tangura mwiyumvire muti none iyi myaka yose nk'umutamagara afise imyaka nka 70 uti kubera iki tutari bwakora ibi kuko ubu muca mwigira inyuma mukaraba neza ibyo mwakoze kurya rero n'Imana yigira inyuma ikaraba neza murabona ko ari vyiza ikibazo ca mbere muca muvuga muti none hari habuze iki ko twubaka iki nko mu 80 uce wiga icari kibuze igiki cari kibuze batamu hasi mbaza rwaruka mbaza mwebwe batamu hari habuze iki nikabazibure nyene hari habuze iki aha urugwaruka ngo babaza bati none tubarire hari habuze iki habuze ubuntu habuze ababikora ucuvuga uti none ubuho kuki habuze ubuntu iyo shetani imaze kwinjira mu bantu ikintu ca mbere haba urwanko haba ishari haba inzigo ukazobona abantu babiri bavuza indimi zibiri ntibumvikane icambere uzokora basengere uzabwira uti mwebwe shetani yinjiye kuko mwahora muri abagenzi
mwese igihe Imana yavuga iti mwebwe nimwe muzoshikayo muri babiri gusa. Kubera iki? Kubera kwemera gusa. Karebe na Yosuwa abandi aho bahakana ngo bazopfira mu bugaragwa, ngo nibashikayo ngo bazobarya babisi. Karebe na Yosuwa bonyene bavuze bati muravye ingene Imana yadukuye mu vyara vya Farao, muravye ingene yatujabukije ikiyaga gitukura, muravye ingene twashonje ikaduhamana, muravye ingene twanyotewe tukaronka amazi mu bugaragwa. Baramaze kumenya ko turi barurangiranwa, ahubwo tuzopfa kuraba gusa bace biruka. Abandi baranka kuvyemera. Imana ikivuga ngo kubera ivyo ababemera babiri nibo bazohashika. Utagira ukwemera rero ubwa mbere tucika inkokora. Eheraba turashonje, none wagira uhajya utarimye. Eheraba twabuze agahuzo twambara, wagomba karonke atamahera ufise yo kugura. None ntibyose ntibiva mu bikorwa. Ubwa mbere rero uremera ko bishoboka. Umaze kwemera ugacugira umutima rero wo gukora ibikorwa, ugakomeza urugendo. Hari ibigeragezo vyinshi. Bene Israeli bakijabuka ikiyaga gitukura bari bazi neza ko baca bashikayo. Muri Umukuru indirimbo Miriam yaririmbye, niwe wa mbere yavuze ingoma neza. Baravyina baratandika ngo turashitse. Hagira hatagure rero ibigeragezo. Batambuka gatoyi, inyota irabafashe. Musa waje gutwicira ngaha, waje twishisha inyota, twari gufuma dupfira hariya mu bugaragwa. Kubera iki? Ntibafise wa mutima yuko ari urugendo kandi rukomeye. Natwe rero ni gukora urugendo kandi rukomeye, kandi tuzoshika amahoro. Ndashimiye aba bapasitori biswe abagenzi b'ugwaruka, abajama b'ugwaruka. Turitiranwa nico gituma bijya mwasavye tugira tubikorane gushika tubishikiriye. None go twitiranwa rijya barabara. Ntimwavuze ngo zane imashini gusa, ngo namwe vy'amaboko muzokwimenya. Emwe iraje, ntagisivya. Emwe muzoca mubona baje no kuharaba ubunyene mu ndwiza. Tuvuze ucerewe mu 2060 haba hadusize, nta gucererwa. Umuyaga nkuba muvuze, ahubwo nzogaruka nje kuraba iryo shure, kandi nzoza umuyaga nkuba washitse. Musitani ni ku birometero bingahe uvuye hari umuyaga nkuba uja kuri iryo shure? Ni transfer yapfu. Ivyo biratoye umuti. None erega tutarose kiraka ntidukora. Buryo ukazobona ubonye ikibazo ubutombo ico ushaka kuvyina uti ndarose akazi. Nkubu numvise umuyaga nkuba atawo, nca numva nti ngaho ni sawa. Akazi kaba kabonetse, ibarabara tugenda. Ibindi vyo bijanye n'amagara y'abantu vyo nibisanzwe. Saga sinyatire gusa capacity sigatoyi. Abakozi mu bisanzwe nibo bambere bo gushigikira. Nababwiye igihe Satani yigaruriye Uburundi n'abarundi, Imana yacihindukiza umugongo naye. Hari ikintu cy'iterambere mwasubiye kubona, naho warima ntivyamera. Kandi murabizi byanditse muri Bibiri, abantu ngo muzogira amaso yo kubona ntimubone, mugira amatwi yo kumva ntimwumva, ngo muga mutemeye ingingo zanje, ngo mugendere ku mategeko yanje, muzorima ntimwimbure, nzozibira ijuru imvura ntigwe. Urumva iyo Satani yakwizizi vyose, ragadabwire umukoshi wose uruhukira iwabo.
n'ingwara ziruhukira iwawe. None ko Imana itabarihiriye, none mwari muzi yuko ko twari twayirukanye? Rero yarajira ngaha. Tugire kwizera neza yuko Imana itaturemye ngo tuba abakene. Nta numwe Imana yaremye ngo abe umukene. Ashaka mwibuke muri ico gihe hari uduhuzu twiza nko tumbona mwambaye, mwari mwambaye. Muribuka inzara aho ridutera. Hari aho bayihaye izina ngo yitwa ngo nzoba ndambara. None nimurabe kuva duhamagaye Imana. Naho Imana ikunda rero, hari akanyamuneza, ikunda abantu bambaye neza, atari abanyamwanda. Aha mwari muzi mwambaye nabi kwiza. Soma mu ijambo ry'Imana. Isuku mu icumbi. Iti muze musukure aho muba mu icumbi. Ngo ahandi hoho ngo Imana ije kwikumva hari umunuko, ngo have ica yisubirira inyuma. Siko vyanditse. Siko vyanditse kayewe. Isuku mu icumbi aho ubaye hari umunuko Imana ntiza, biranditse. Muze murasoma mushira mu ngiro ngo musoma amajambo yanje kandi muyakurikize. Kare je ngaha ndiko ndakora igikorwa njeje. Umukuru w'igihugu ajeje iki? Genda musome Musara ajeje iki? Soma sebukwe Yetiro yamubwiye ko azokora iki? Ati wewe ujeje kumenyesha amajambo y'Imana, kwerekana inzira bakurikira, kuvuga ingingo bategeza gukurikiza n'ibikorwa bategeza gukora. Hari ikindi? Hari aho byanditse yuko Musa Imana Yetiro yamubwiye ngo ujeje kuja kurima kwa naka no kwa naka. Mukuru ababwira uti Imana yaguhaye isi, uyigabe, uyihingure, ubandanyirema. Hanyuma Imana kivuga ngo ukurikize ingingo zayo. Ibyo ndabibabwira kuko nivyo njeje. Ndabereka inzira ijayo. Dukoze nta gisivya, tuzoshika amahoro. Kandi niko yaciye amubwira ngo niwagira ivyo ngo uzoshika amahoro. Ngo hanyuma ngo cugenda utore, hari ikiri ko yamubwira ngo utora mu bakurambere. Ati bamwe bagire kugaba 1,000, abandi 100, gushika kuri nyumba 10. Atabo rero bace batunganye byoroshe. Musitanteri arabizi ko ari vyajeje. Nuko yere bigenda. Mugumwe wese rero nawe hariho serugo ucumenye icujejwe mu muryango. Umuryango wifashe umeze gute? Ishengero ryifashe rimeze gute? Mukiga neza muti ishengero ryifashe rimeze gute? Ese nogira amashengero yose agakora nko kumukora. Ndabashimiye ko mwumvise akamwe nabateye. Mwarakumvise kuko navuze nti aya mashikanwa dutanga nayo kugira ngo izina ry'Imana rininahazwe, yongere aramire abene gihugu mashengero. None mwebwe mwaramaze kuvyumva, muva muti turi kumwe birashoboka. Nawe we ufise akajana urazana isabe igwiriroye, nimurabe ivyamwa nibi. None rero ndabipfurize kubandanya urugendo, ndabipfurize kurema uruvyaro rushasha. Urugwaruka ruriko rurakura uno munsi rurakeneye indero runtu. Hariho indero ziva hanze, zirya ndero si ndero ndundi. Umwe wese arafise imico yiwe. Ubu turiko turaraba uruvyaro rushasha, umenga bazi yuko indero ari ukwiga ibiharuro n'igifaransa. Ya ndero runtu ugasanga twarayitaye, ubuntu twarabutaye ngo twarize amashuri. Turakeneye yuko mwishengero ibi muriko muragira ni vyiza kugira mureme uruvyaro rushasha ruzoza rudafise wa mutima twebwe twakurana.
ruza ruruvyaro rwumva ko ari abarundi bafise ubuntu. Nico gituma impande yo kwigisha ibiharuro n'igifaransa ari ukwigisha ubuntu, ngo indero y'umwana iva hasi. Bavyeyi muhere kurera abana banyu haziko. Hariho abavyeyi ubu batakiyagisha abana, babarabuko bagahurira ngaho, mutangure kubigisha na cane cane mwebwe musanzwe muri abakristo. Mwebwe cane cane abana mubarerere mu ijambo ry'Imana, mubarerere mu ijambo ry'Imana. Ni nabajewe ndiko ndigisha, ndabigisha ciye mu majambo Imana itubwira, nuko nakuriye mu ijambo ry'Imana. Je nashitse mu mwaka wa 6 isezerano risha nahejeje kurisoma ryose mu mwaka wa 6. Abana murashobora kubigisha ugasanga bashitse mu mwaka wa 6 bazi inzira nziza bakurikira mu buntu, kandi umwana agendeye mu ijambo ry'Imana no mwishure acagira ubwenge akabitora, kuko si kinebwe. Abana mubigishe gukora kuva kiri umwana, yige gukora. Nimuvuye ngo azokwiga gukora maze kwiga ibiharuro n'igifaransa, niyige gukora. Ahereye hamwe kera mwahora muca muduha agafuni tuje impande y'abavyeyi, natwe turima tugira utwibare. Ivyo nivyo birera umuntu. Abana mubankire yuko baja mu bibasamaza. Hariho indero rero zaje ziva mu bindi bihugu, ziri mu matelefone. Ivyo bintu abana tugerageze kubibakuramwo, tubarereshe indero ndundi. Mukanya gaheze nabajije umubwiriza nti mbega ngaha mwarose intererano ingana gute yavuye mu bazungu? Ateka atandi twebwe cavuga none ko kera bavuga ngo nibo baduha imfashanyo, ngo nibo batwubaka, ko batari bwubaka iki? Yani duca tubibonera. Ntuze wizere inze, Imana yabo niyo Mana yawe, ntiyakwibagiye. Imana y'umuzungu ni Imana y'umwirabure. Mbere hariho abamaze no kuyititura, tweho iracari original. Imana yacu ni original. Imana yacu ni original. None rero turere ugwaruka rushasha, tugwereke imyuga, mukabereka neza ingene duhingura isi. Nico gituma nanezerejwe no kumva mufise igisata ca ceramike kugira ngo twihingurire ivyacu. Mwavuze icifuzo catwa dutegura twiza umenga n'amabati, tujye dusakaje nkaha muri izi ntara, uryama mu nzu wumva kwisusurutse neza kandi isa neza. Nayo bijya bitegura twapfa gufyatagura, urabona ubu turiko turabikura ko tuzana udusa neza. Kandi bijya twavyita iterambere ga. Kiya gihe ufise inzu yitegura, wabura umusirimu, none uvuga ko yagwa amategura nkure Kongo nzane meza. Hari hayandi mategura rero meza hingurwa, nayo ari meza kuruta nayo mabati. Ariho nico gituma cya gikorwa mugikomeze cyane, ahubwo nijya shwagara Kaole ngaha murazi muri komine Matongo niho hambere hari Kaole nyinshi kandi nziza. Mwige kutayipfisha ubusa. Ejo tuze tubone bijya bikombe tunywera mu icayi ari made in Matongo. Ijya sahani meneka made in Matongo. Tubibone nivyo nyene zamuragira imbona kazoza. Bimwe nababwira yuko n'Imana ziraraba ahigeze ivuga iti hari hagahazi. Uzuravuga uti saha gusa hari n'ahandi ndashaka kuhabona. Ushima uvivura uvuga uti saha gusa hari n'ahandi. Nk'ubu tukaza tubara tuti none kwiryo bumba turifise tukaba dufise ijya Kaole, none kubera iki tuja gusuma mu Bushinwa igikombe tunywa mu icayi, isahani dufunguriramwo kandi tubifise ngaha. None bobo s'abantu nkatwe ntibafise ubwenge nk'ubw'iwacu, nese kubumba gusa no gushira mu ifuru.
reka nta kintu hari ibintu byinshi ngaha twokwikorera kandi muri komine murafise amahirwe manini cyane none rero reka ngeze ngaho kandi nongera ndabatera intege ako tuyaze karamaze kandi ngaha hasi nari bwahaze kuhakorera ibikorwa none murumvise ko bucanza none za mashini sizoza kuraba ingene tuziherekeza n'iryo shuri zo kuraba dukora ibikorwa twese turi kumwe birashoboka turi kumwe twese birashoboka ikimenyetso nico nyene Imana ibahezagire ayandi bashi menshi vyaguruke